D1 yongeye gukora amateka. D1 yongeye kubikora. Ati D1 akoze ibiki. Yesu bakuzi batubabwiza kuri show. Ni D1 no kuvuga neza yuko ari kumwe na timu yiwe, no kuvuga neza yuko boroganije igiteramo, no kuvuga neza yuko kiriko kiravugisha abantu amajambo menshi cyane. Murazi neza yuko D1 yaheruka muri show yatumiwe n'umuririmbyikazi Natasha Natasha la Bossy. Ati koba ari kumwitura ineza yamukoreye, koba ari kwitura ineza Natasha yakoreye D1 mu kumutumira muri show yiwe aho yamuhaye amafaranga menshi cyane. Bimeze gute? Yes, ni bimwe biriko biravugwa n'abantu benshi yuko timu ya D1 yoba yashatse kwitura Natasha la Bossy, iciza yoba yarakoze ku muririmbyi D1 mu kumutumira muri la Bossy concert. Murazi neza yuko rero D1 ni umwe mu baririmbyi bavugwa yuko ataronka amashow cyangwa se adakunda gutumirwa mu makonseri agiye atandukanye. Inyuma yaho gato rero murabizi ibyakurikiye, bafashe umwanzuro wo kugura stage cyangwa se bo kwigurira ivyuma nka Iteka Event kugira ngo baze barorganiza amashow yabo, kugira ngo baze baratumira D1 bamworganiza ibiteramo kugira ngo akomeze kunezereza abafana biwe aho baba baherereye hose. Murabizi neza yuko ivyuma bimaze gushika n'umuririmbyi D1 aho yashoye gukora show mu Kinama, shoya gusa. Ni show yabereye ku kibuga cy'umupira w'amaguru mu Kinama. Ndibaza nimba uri umunyakinama urahazi, nimba uri umunyakamenge nibaze neza yuko washoboye gushika muri iyo show y'umuririmbyi azwi izina rya D1. Ni show yabereyemo ibintu byinshi byavugishije abantu amajambo menshi. Murabizi neza yuko D1 yashoboye kugira ivyo bitwa tilalang cyangwa se gusomana n'umwe mu baririmbyikazi b'abarundi azwi izina rya Kaira, akaba ari mukuru wa B Cobra. Agese numwe rero mu baririmbyikazi bashoye kuvugwa cyane na D1 bivanye n'ibintu bagiriye kuri stage cyangwa se bivanye no kungene basomaniye kuri stage cyangwa se ku rubyiniro. Agese numwe rero mu bintu byavugije abantu amajambo menshi, aho benshi bavuze yuko bashobora kuba abari mu rukundo. Nimwe mu nkuru nuno musi igenda ivugwa yuko D1 ashobora kuba ari mu rukundo n'uwo muririmbyikazi azwi izina rya Kaira, akaba asanzwe ari na mukuru wa B Cobra. Nimba uzi industry, nimba uzi showbiz ya 257, nibaze neza yuko izina B Cobra uritse muno muziki. Yes, ni Kaira rero ariko aravugwa mu rukundo n'umuririmbyi azwi izina rya D1 nkuko nabikubwiye, bivanye n'ivyo bakoreye ku rubyiniro kuri show yari yorganijwe na Iteka Event yabereye kuri tele y'umupira mu Kinama. Ni show yarimwe abantu benshi, s'il vous plaît. Ni show yitabiriye abantu benshi bagiye batandukanye, bivanye nuko yaje kubaha umunezero kuri gusa. Urabizi ko umuririmbyi nka D1 nimwe mu baririmbyi Uburundi bufise bazi kwandika, bazi no kuririmba. Urumva yuko akoze show ya gusa akayishira mu Kinama, urumva ko hategereza kuronka abantu benshi bivanye nuko ari umwe mu baririmbyi bakunzwe cyane, bafise visibility mu bafana b'umuziki w'u Burundi cyangwa se mu bantu bakunda industry ya 257. Mbega by'ukuri nimba yifuza kumenya ibijanye n'urukundo wa D1 na Kaira, byose uraza kubisanga muri ino video. Ariko ico shaka kukubwira nyamukuru, nje ko tuyage kuri show ya D1 ari kumwe na B Face on the Floor, ari kumwe na Natasha la Bossy. Ariko ni show yorganijwe na Iteka Event na management y'umuririmbyi azwi izina rya D1. Benshi bakavuga ko baba babikoze kugira ngo bishure Natasha iciza yakoreye D1 kumutumira muri show mu gihe yasize ba Sadbi n'abandi benshi bagiye batandukanye, ba Dramati, ba Fernando, ba Melanine Boy, abo bose akabirengagiza. Ariko agashima guhamagara D1. Vyavugwa yuko adakunzwe guhamagara mu biteramo, ariko we akamuha icyizere akamutumira muri show ndetse akamuha n'amafaranga menshi cyane. By the way, kuko ni zimwe mu nkuru zagiye zivugwa yuko Natasha yabahaye amafaranga menshi cyane abaririmbyi bose wabonye bashise kuri ya stage. Murabizi yuko harimo abaririmbyi bagiye batandukanye, harimo Double J once again,
harimo Kirikou Akili, harimo D1, harimo Roriro Simba. Ndanakwibutsa neza yuko Roriro ari umwe mu waririmbyi afise tour mu misiza agiye gukorera USA, mu gihe benshi bavuga neza yuko Roriro atazosubira hanze y'igihugu, ariko ni Rizzo Manizo vuba cyane agiye kora tour hanze y'igihugu, mu gihe benshi bavuga ko bidashoboka none byashobotse. By the way, reka ngire ko ndanamukeza Rizzo Manizo muzizi wajiwe, big up sana my big bro, congrats. Yes, ni show rero novuga neza yuko abantu benshi ariko barategura ko bazoja kuraba bivanye n'ukungene yoroganijwe. Ni show kwinjira azoba ari 5,000 na 10,000, urumva neza yuko na mafaranga makeya abivanye n'abaririmbyi bazoba bari mu ico giteramo. Izina B-Face on the Floor ni izina rikomeye cyane mu muziki, izina Natasha ni izina rikomeye mu no muziki, izina D1 ni izina rikomeye mu no muziki. By the way, nubwo ari new generation ariko numwe mu ba upcoming babirimo fureshi, bafise abafana benshi cyane, ndibaza bari wanye mu kinama. Yes, nimwe rero mu show iri kiravugisha abantu, aho benshi bavuga ati mbega Natasha ko tuza zivye Iteka event yarashoboye kumwishura by'ukuri cankwe ni bya bindi ngenewe kuvuga ati sekura ungurane kuba yarafashe Dion akamushira muri show, nabo bakavuga ati reka natwe tumushire muri show tworoganije ya Iteka event. Mbega ukuri kwavyo nukuhe? Narakubwiye ati kugira uzomenye ukuri kwa industry, naba YouTube yanje yitwa tubabwiza ukuri show, no kuvuga ndakuzanira amakuru atanu ushobora kuyakura, aba ari update muri industry ya Buja Flavor, muri industry ya 257. By the way, manda kutsenze ko je uri kurumva kuri micro Ishoboy Radio, asaba promoter bose mu gihugu ata papa nta mwana. Mbega we wari kubaho ata papa wawe ntivyari gushoboka. Niyo mpamvu naje ndakubwire ko ndise wabo icyo ndagusabye gusa no gukora subscribe kwino YouTube channel kugira ngo uzurahabwa update news, uzurahabwa amakuru menshi cyane agiye atandukanye yo mu muziki wa 257 kugira ngo umenye aho umuziki wacu ugana. Yes, iyi show rero nzokomeza ndabaha amakuru cyangwa se ndababwira uko bimeze, nimba vy'ukuri barashoboye kwishura Natasha nkuko bisanzwe, nimba yarabaciriye bakamwishura, nimba yaje kubera ko babimusabye, kuko Natasha namwe mu barindikazi agoye kuzana muri show, namwe mu barindikazi agoye kwishura, agoye kuriha kugira ngo umukonvenke ko yoza muri show yawe kubw'amafaranga, kuko numwe mu barindikazi bazimbye cyane. Murabizi ko yakoranye amakorabo n'abaririmbyi benshi bagiye batandukanye hanze y'igihugu. Numwe mu barindikazi yashoye kuja hanze akazana ibikombe bigiye bitandukanye. Urumva numwe mu barindikazi, by the way, atanu gukeka kurimo, numwe mu barindikazi no komeza neza yuko mu gihugu cy'u Burundi ari umurindikazi afite amafaranga menshi gusombya abandi. Urumva neza yuko rero umuntu nkuwo kumutumira muri show kugira umuha amafaranga aze kurimba kubw'amafaranga biba bigoye cyane, ariko mu gihe ushobora kuzana Dramati, mu gihe ushobora kuzana aba Wiz Designer n'abandi benshi ba Berry Music, ba Melanin Boy, bitandukanye nuko uzana Natasha la Boss. Murabizi ko yorganije show ata amafaranga ayitezemo, ahubwo ari kugira ngo ahe umunezero abafana b'umuziki cyangwa se abakunzi b'umuziki wa 257. By the way, gire ko ndanamukeza la Boss Natasha yakoze ibikora inka si bya bose, aho umuririmbyi ashobora kuorganiza show agatumira abaririmbyi bagenzi biwe akongera kabahemba. Nibaze neza yuko ivyo bintu ari bintu twomushimira Natasha, ni kintu ciza cagaragaye mu no muziki. By the way, nibyo twifuza kuva kera, you know what it is. Turifuza kubona na Big Farious yorganiza show ku ruhande rwiwe nka Big Fizzo, agatumira Sadbi, satura amabafure n'amabuye, agatumira ba Fabilove, agatumira abari yoshe bagiye batandukanye. Turifuza kubona Sadbi yorganiza show ku ruhande rwiwe, agatumira abaririmbyi. Yes, nico twifuza gituma tubona yuko mu no muziki harimo urukundo. Nibyo twifuza kuva kera, one love muri music ya industry 257. Yes, sinogenda ntagushimiye nimba warakoze subscribe, nimba utayikoze please yikore right now kugira ngo uzurahabwa update news. Nakubwiye ati ya makuru atandu uzoyakura
uzoyakura ngaha nyene mu gihe wakoze subscribe. Mu gihe utayikoze naho ntuzopfa umenye showbiz y'Ibujumbura cyangwa se industry ya 257 kuko jewe ndi se wabo nije ndaguha amakuru ubwa mbere atahandi uzoyakura. We love you so much. Dusubire ubutaha. Ciao ciao. It's your boy Radio.